wari uzi yuko ushobora gukaya amakonti ku masosho media atandukanye hama bikakuviramwo business cyangwa bikakuviramwo akazi ugatangura kugakora iminsi yose ugakorera online. Uno munsi tugira turabire hamwe akazi cyangwa business woshobora gukora wibereye muhira cyangwa kuri internet kandi byoroshe kandi umutahe bisaba kuko abantu benshi bakunze kwidoga ngo ikintu gifite umutahe munini gitanguza umutahe ungana gute. So today tugira turabire hamwe akazi ushobora gukora hama kakakungukira bivanye n'inguvu wagashizemo. My name is Dr. John nkuko byama kuri We Talk Business. Nimba uri mushasha canke utarakora subscribe, please make sure you do subscribe. Hama twongere tubane ufyonde n'agakengeri kugira ntuzosubire gucikwa n'umunsi n'umwe n'ikiganiro na kimwe. Byo duhimbara cyane ukoze subscribe and thank you so much. So uno munsi rero business canke akazi tugira turabire hamwe nakahe bokorera kuri internet nako gukreya des comptes TikTok. Yes, abantu benshi ntibazi yuko TikTok ushobora kubera akazi canke ushobora kubera business cyane ni wacu. So business tugira turabire hamwe no munsi niyo gukreya mukamonetiza ama compte ya TikTok d'une manière ukoresheje des contenus za intelligence artificielle. Mu business tuzoza turabahanga anye wumve yuko tuzoza tugaruka cyane kuri intelligence artificielle. Abantu benshi ni wacu ntibaratahura yuko intelligence artificielle c'est une révolution yabaye iza guhindura ibintu byinshi ukuntu twasanga dusanzwe dukora ibintu byinshi bitandukanye. So today iyo business ni business imaze igihe kinini cyane itrendinga nko muri Etats-Unis, itarashikira cyane buraya muga hanini ni muri Etats-Unis. So bigenda gute rero? Ukaya des comptes TikTok cyangwa ukaya compte TikTok hama ugaca utangura ukaya du contenu généré intelligence artificielle. Turaza kubereka ama étape y'ukungene wobikurikiza hama mu nyuma rero iyo konti yawe ya TikTok yamaze kugrowinga cyane yamaze gukura, peut-être ukazoyigurisha cyangwa peut-être ugakorana ama partenariat n'ama entreprise cyangwa ama company atandukanye mu gihe wowe uri kuragirira publicité ama produit yabo. So rero ngira ndabereke business plan yose ukuntu ihagaze kugira nimba ufise ikibazo icyo cyose about this business uze guheza video yose waronse umuco ukwiye wingene wobikora n'ama etape ugiye gukora etape par etape imwe kandi atamutahe bigusabye juste internet yawe n'ubumenyi bwawe. So twagiye etape ya mbere créer contenu yawe ya mbere ukoresheje intelligence artificielle. Bigenda gute rero? Urashobora gutora platform iyo ariyo yose, ushobora gukoresha yitwa Sora cyangwa ugakoresha Runway cyangwa ugakoresha yitwa Pika Labs. So aya nama platform ushobora kujako nama platform ya intelligence artificielle. Ico zigufasha urashobora kuzibwira ati hey genera ifoto y'umuntu ameze gute na gute cyangwa ukayibwira uti hey mpereza video y'umuntu ari kararima ibiharage cyangwa umuntu ari karashona impuzu. Ayo nama platform uko ari atatu ushobora kujako zikagufasha kugenera du contenu ukoresheje intelligence artificielle. Wumve rero yuko contenu muri kino gihe c'est du contenu ni ikintu kiri censé kuba publié sur des réseaux sociaux. So rero mu gihe ushoboye kuronka rero du contenu généré intelligence artificielle ukoresheje izo platform zitatu ndazisubiramo, ushobora gukoresha Sora cyangwa ukoresha Runway cyangwa ukoresha Pika Labs, uzandika hano twagiye. So rero point ya kabiri rero ugaca ugenera du contenu court, ama contenu atari maremare cyane gusa ahubwo ari ama contenu matonya. Aya ma contenu ashobora kuba ari abantu bari barakora ama task atandukanye, ashobora kuba ari ama contenu ari engageant kuvuga zituma umuntu ashaka kuguma araba iyo video cyangwa agumana inyota yo kuraba iyo video. Hama ukavugira contenu ifise ama niche ari populaire. Izo nazo ni nk'izihe? Ushobora kugira nk'utubebe, contenu zirihoriye n'utubebe turiko turakina, cyangwa ukagira contenu zirihoriye n'ibikoko muri jungle, cyangwa ukagira contenu za mindset cyangwa za voyage. Ni kuvuga izo zose ni niche, handabahaye niche gratuitement ushobora gucaguramwo comme ça ukadodora kaya du contenu sur ces plateformes ukoresheje wisunza ayo maniche atandukanye. Rero point ya gatatu, il faut ajouter ugacushiramwo umuziki canke indirimbo iri captivant.
cyane cyane muri contenu za réseaux sociaux muri kino gihe ni contenu zisaba gushiramwo sound, icyo bita background sound, kugira audio cyangwa video igume iri captivant, itume umuntu ashaka kuguma sur cette page. Etape ya kabiri rero twagiye. Etape ya kabiri ni ushobora gucreya amakonte menshi atandukanye. Ntucreye konte imwe gusa, ucreye amakonte menshi atandukanye. Aho naho ushobora gucagura peut-être nka konte zitatu kuri TikTok, hama po ya kabiri nayo ugaposta video imwe, zibiri canke zitatu ku munsi, zabaye généré avec l'intelligence artificielle, hama ukazicreya ukoresheje nyine intelligence artificielle, hama ukaziposta sur TikTok canke YouTube Reels canke Instagram, bivana naho wewe wifuza. Hama ucukoresha rero izo video ku ma platforme atandukanye, ukaziposta. Nyimba wari wazikoreye TikTok, ukazicreya kugira zibe poste sur TikTok, ukazicreya kugira zibe poste sur Instagram, ukazicreya kugira zibe poste sur YouTube Reels. Ucuheza ukaziposta ku ma platforme atandukanye. Nyimba wazikoreye po TikTok, ukacreya, ugacukorera iyo video nyene ukayipartaza kuri TikTok, kuri Instagram Reels canke YouTube Shorts. Hama rero etape ya gatatu. Etape ya gatatu niyo kugirane ifo gutora canke gutora niche ifise ama idée ari captivant. Bigenda gute? Aho ni niche nk'izibikoko, guteranya, kugira niche harimo ibikoko, guteranya utwana turiko turakinisha ibikoko, aho ni des idées de niche ushobora gukora. Canke ukagira contenu za mindset nkuko twabivuze, how to become successful, contenu zimotive abantu pour le succès, contenu zinspire abantu pour ne pas kugira ntibacike intege. Izo zose ni contenu ushobora gucreya wisunze intelligence artificielle. Ku bantu mukunze gukoresha ama platform y'ama réseaux sociaux, surtout ama contenu court nka Instagram canke YouTube Reels canke TikTok, urasanga des video ziri inspirant, zigisha abantu kudacika intege, canke ama compilation y'ama video y'abantu bagiye bavuga sur le développement personnel. So izo zose ushobora kuzicreya wisunze intelligence artificielle. Un petit bonus en rapport ya niche ushobora gukora, ubunye ama video menshi biragoye kuyatandukanya the real and the AI generated. Ubunye turiko twinjira muri period aho the real and AI generated biriko iraba, novuga biriko biraja hamwe, birashira ingufu hamwe, ku buryo bizotugora cyane gutandukanya what's the reals and what's the AI generated. Bisigura iki rero? Nawe urashobora guprofita avec cette vague, ukaraba nk'abantu bakunzwe muri histoire y'igihugu canke histoire y'isi. Reka dufate nk'akarorero nka Rwagasore aho iwacu, umuganwa atari umugani. Urashobora kutraininga intelligence artificielle ku ma discours ya Rwagasore, then hama ugaca utangura kuzura genera des audios zivuga nk'ibindi bintu canke zimagina nk'ibindi bintu Rwagasore yoba yarifuza nko kuvuga canke yoshaka kuvuga nk'ikindi gihe, mu gihe ariko aragira abwira abarundi canke amakungu. Ushobora no gufata nk'abandi bantu babaye motivant muri histoire y'isi, turavuga nka ba Bob Marley canke turavuga n'abandi bose ba Jim Rohn, ugacreya du contenu wa traininze na intelligence artificielle ukoresheje ChatGPT, ukayitraininga kugira ishobore kwigana what was said, ibyavuzwe na Jim Rohn, hama komsa ukazozura ChatGPT ikazozira kugenera ama contenu zifise même structure, même émotion y'ivyo the real Jim Rohn yoba ashaka kuvuga canke yoba yaragombe kuvuga mu kindi gihe. So rero ivyonye biragufasha rero cyane cyane kugira ucreye du contenu IA, hama ukashronka du contenu ya poster, AI ikazozira créer des vidéos en rapport avec ces personnes, hama mwijwi ugasanga ni wa muntu nyene kumba ari AI, ari clone y'uyo muntu, then comme ça ugasanga iyo audience yawe iriko growing. Now etape ya kane nayo niyo kugirane, niyo kukuza imbuga zawe. Ni gute wokuza izo mbuga zawe? Kugira uzukuze rero ushobora kuraba mu ma video yawe ukavuga uti okay,
what worked ni ibiki byakoze cyane, ni ibiki byaronse viralité niniya cyane, hama ugasubiramo ibyaronse viralité. Nta kamaro na kamwe ko gucreate des contenus ziri nouveau à chaque fois, muga il faut kuraba the winners, ukaraba uti ibyagenze neza ni ibi, ibyagenze nabi ni ibi, so hama ukavuga uti reka mbandanye nsubiramo ibyagenze neza, content yagenze neza. Iyo nyine imwe mu strategy ushobora gukoresha mu kuza iyo page yawe cyangwa iyo page thématique yawe. Then yindi strategy ushobora gukoresha ama hashtags mu ma video yawe. Ibyo ni ibintu bisanzwe, abantu bose barabizi, bakoresha di hashtag ziri captivant, zishobora kuba easily searched and found, hama ukazishira ukazakwapoha muri video yawe. Point nayo yindi, ushobora gukoresha amakomantere, ukishura ukagenda ukaraba abantu bose bagize amakomantere kuri video yawe, ukabishura, ukalikinga ibyo bavuze, mukagira interaction. Ibi byose biratuma content yawe iba boosted. Ntushire ko video ko nyene hama ngo wizere yuko bizokwikora, no, utegereza gushiramo effort. Ikindi kintu du revenu sur ce compte, mu kugira nti mu kuyigurisha iyo konti yawe, ni ukuvuga hari épée à double tranchant. Soit urakorana des partenariats avec ama company afite amaproduit atandukanye, nimba yaba yafise sositomati, nimba yarafise iki, then ukabegera ukabwira ati reka dukore deal, ndoze ndashiramo iyo produit yawe, nderekana ama video yanjye, then hama donke a certain pourcentage. That's number one. Option ya kabiri nayo ndasubiramo, ushobora kuca ugenera du revenu mu kugurisha iyo konti yawe. Urumva yuko ari ibintu bitagutwaye inguvu nyinshi. Certes byagutwaye inguvu mu kwinteragisa na intelligence artificielle, muga nta ugiye kuraba en réalité comparé n'ibihe duhitiyemwo muri cyane muri monde ya contenu kuri ku ma réseaux sociaux. Urumva yuko atanga ubu nyinshi byaguhaye juste kwinteragisa na iya hama ikaguha du contenu. Rero uzo ufise ama konti menshi hama ushake mbere unayagurisha. Bica bidushikana kuri business ya gatatu, mu gihe washatse kugurisha ayo makonti cyangwa opportunité ya gatatu cyangwa moyen de monétisation ya gatatu, mu gihe washatse kumonetiza iyo konti. Iyo moyen nayo noita nka bonus ndabahaye guys, tuzoronka umwanya wo kubigaruka ko in the next video tubisubiramo neza, ni TikTok shop. Uno munsi tugeze ahantu aho the dropshipping ya kera isa niko iradisparisa. Yes, hari abantu bavuga dropshipping, tuzobigaruka ko no mu yindi video, muga ya kera iriko iradisparisa pour faire place kuri TikTok shop. Guys, make sure you comment down below TikTok shop kugira ngo nyibutse nzobikore ko video in the next period, in the next video or next time, kugira nzobona ndabyuka. Guys, nimugire commentaire TikTok shop, hama tuzoshobore kubigaruka ko neza ido nido nyene TikTok shop woyikora cyangwa woyiprofita comme opportunité de 2025. Rero basically nizo moyen de générer du revenu mu gihe wa creatinze ama contenu menshi, mu gihe wa creatinze ama content menshi kuri TikTok, hama ukazura kaya du contenu ziri base kuri intelligence artificielle, wewe utigeze waparesa atanu mutahe no mu byagutwaye, ugasanga 1 tangiye gukorana n'ama company, 2 ushoboye kugurisha iyo konti yawe, 3 ushoboye guprofita n'ama TikTok shop. Thank you guys so much. Video yari iyi, and again hope I see you in the next video. Make sure you subscribe, make sure you like, make sure you munyibutse munsi muri commentaire TikTok shop kugira sinzo byibagire. I love you guys. See you next time. Thank you so much.